mwaramutse canke mwiriwe mwese aho muri nkabandi Nathalie Nyamoya tumuriko murumviriza nkabandi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze imisi tuko turaganira ku vyerekeye ibintu vy'amatemperament cane vyerekeye amakombinaison y'amatemperament iyo umuntu ubana n'umuntu afise temperament iyi niyi nashaka kubashimira cane ku vyerekeye ama message muturungikira no kuri ziraturemesha zikadutera intege Imana ibahezagire vy'ukuri mu buryo budasanzwe rero nuno munsi turaza kwanaliza kuri cacigwa Olivier nabo nyenagira baramutse hari umuntu yatwandikiye adushingira intahe atubwira icamufashije ingenda mubahereze mwumvirize Imana ishimwe cyane naje nongeye kubaramutsa mwese aho muri kandi nagomba kubibutsa yuko muri abagaciro kuri jewe na Nathalie kandi nukuri turanezerwa cyane turaronka ama message menshi mirongo y'abantu badushimira y'abantu badushingira intahe y'abantu batubwira yuko biriko birabafasha kandi Imana ihabwa icubahiro hariyo umuntu yanyandikiye ariko aravuga ati Yesu ashimwe Olivier Imana iguhezagire jemba muri Europe izi nyigisho zawe nazihawe n'abantu bahora uzirungikira hama ntangura kuzumviriza nukuri numva ziriko zirakura uruhumye ku maso yanje ntangura kubona ibintu ntahora mbona hama ikintu campezagiye cyane ku bintu vy'amakombinezo igihe mwariko muravuga amakombinezo natangiye kubona kombinezo natahuye yuko ndumusanga ntahura yuko umudamu wanje ari umukorerike naringeze ahantu nibaza yuko vy'ukuri yoba akijijwe ngo naringeze ahantu nibaza yuko vy'ukuri yoba akijijwe ati mugabo nukuri inyigisho zanyu zaramfashije kuko natahuye niko ateye kandi nanje narasubiye kwitahura yuko ariko nteye nukuri Imana ibahezagire cyane deja kubitahura byashize ahantu numva nduhutse urumva hama binkura gushira ku bupagano umugore wanje urumva kumva yuko adakijijwe hama rero ndumva yuko no guhindura uko ngiye kuzana musengera Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icubahiro kuguruka amaso umuntu agatahura umuntu akumva ic'Imana yakoze burya l'homme a toujours peur de l'inconnu umwana w'umuntu yamatinya icyo atazi nico gituma hari abantu bamwe bambwiye bati Olivier sinokubwira ububasha buri muri izi nyigisho twumva ari ibintu twasomye cyangwa twize ariko mugabo sinzi ingene nokubwire yuko ingene biriko bihindura n'ingo zacu avuga ni bara nuhabwa icubahiro burya izi nyigisho ico ziriko zirafasha nugufasha iyo inconnu zikayimeta anu hamwe umenye uti nuko ateye hari abantu bateye uku bwa bundi si wowe wenyene ni naco gituma mu cete ca Petero murasoma hari aho yandikira ishengero abo yari karandikira kubera ihamwe barimwo aca babwira ngo ivyo muri ko muracamwo bene data bandi bariko barabicamwo hirya no hino mw'isi rero iyo umugore cyangwa umugabo asubiye gutahura y'iki ivyo ari karacamwo n'uwundi hirya no hino mbere atari uwundi ahubwo abandi bariko barabicamwo bisubira gutuma tuza bisubira gutuma kumva yuko atari we yacitse dayimoni cyangwa babara atari we ari dayimoni numva nk'uyu muntu acavuga ati nukuri numva n'amasengesho yanje yarahindutse ndakura ko n'izina ry'ubupagano ngo tubakanye murumva Imana ishimwe cyane ku bw'ico kandi turasenga turanasaba twizera ic'Imana izobandanya ikora muri bo kandi turizere yuko iyo ni intambwe Imana ihabwa icubahiro twagomba kuvuga kuri suite ya audio twagira la fois passée kuvyerekeranye novuga na côté negative cyangwa côté mbi uruhande rubi mu gihe abaflegmatike babiri babanye twarabonye ivyiza mu gihe babanye mbega mu gihe babanye bigenda gute mu gihe ya madefo yabo agiye habona sinzi ico Nathalie yotubwira amen ndaryohewe cyane en fait nashaka juste kugira akakommentaire kucoroheje kuvuga wavuze yuko izi échange tugira zatumye abantu babona uwundi kandi iciyumviro cace kiza canke version yaciza mu mutwe nigihe Imana yarema umwana w'umuntu umugore n'umugabo hama ngo bari gusa ngo kandi non avait point honte urumva ikiryoshe no kuri mu bwiza bw'Imana iyo ubonye ubundi ubusa bwiwe ntusubira kugira isoni d'abord ntusubira kugira isoni ryawe
kandi ucunabona n'ubundi utarinda kumucira urubanza niyo by'ukuri umuntu ashobora gutahura ubundi ingene ameze nawe ingene wowe umeze ukaba utakifise isoni ukaba uri muri dimension yo gushimira Imana ubu rero Mana ndimenye ni byiza cyane mu bwiza bw'Imana kuko niyo yonyine ishobora kukwambika niyo ishobora kuguha imbaraga zo kurengana rero tweko turavuga rero ivyerekeye abaflegmatique n'abaflegmatique hengenda icyo kintu nataravuze kirakomeye Adamu na Eva mu gihe bari mu itongo ry'Edeni ngo bari bambaye ubusa ngo kandi nta n'umwe byatera isoni urumva kenshi abantu iyo bubakanye baza bambaye amamasike rero igituma hari abantu bavuga bati none ko jewe igihe twagira fiyansaye n'uwo tubana mu nzu umengana abantu babiri batandukanye nuko uko tubana mu nzu amamasike agenda agwa agenda atemba agenda akoroka uko abandanya akoroka niko ubandanya udekuvura ukavuga uti mbega bimeze gute nicyo gituma rero izi nyigisho ni ukuri zigarukana abantu mu busa zigarukana abantu mu busa ukavuga uti uwo tubanye ndatahuye amaforuse ndatahuye n'amafeburese kandi hatraveri y'ijambo ry'Imana harimo amawuti yerekana yuko muri izo nkomezi izo kote nziza tuzogira audio yo kubivuga ko ariko nako mbaye ndacishamo iyo kote nziza Imana ishimwe n'ingabire ariko iyo kote mbi cyangwa bahajya jambo kuko naryo ni ingabire kuko Imana yabwiye Pawulo ngo mu ntege nke zawe niho bushobozi bwanje bwigaragaza nicyo gituma niyo turi ko turavuga ibyo by'intege nke ntiwumve yuko ari ubuyobe ari ibara ryaguye aho nyine niho Yesu agomba ko muhurira muri dimbasi idasanzwe nicyo gituma nagomba kurejisa reka ndamureke natarabandanye ego vuba tuzobivuga mfite muri iyo ikurikira nibaza ko ariko kuko hari abantu batubajije ibibazo je pense que c'est là tuzovyishura neza tuzoronka umwanya kugira umuntu haguma hagara ku tempérament ariko abone inyishu muri Kristo rero ubuheruka twavuze kuvyerekeye umuflegmatique na muflegmatique babana les aspects positif ubu tugira turabe rero ingaruka mbi iyo bahuye by'ukuri n'abana beza mugabo bwana bwiza rimwe burakomeretsanya kuko twababwiye yuko umuflegmatique ni agenda aho abandi bagiye donc bajoranwa n'abandi n'abantu bashobora kuba très influencé n'abandi bo hanze umukorerike n'umumelancholique babahitanye hewe twumvise ibintu vya grave canke umusanga ashushe twagiye pour ne pas blesser les autres ni couple izogerageza kubaho kugira ntikomeretsa abantu bisigura ko izoruha buryo kubaho kugira abandi babamere neza biraruhisha hagati yabo birashobora kubafasha mugabo hamwe n'abandi n'abantu bashobora kuba forcément influençable bakagenda basha neza bakaguma bashaka kubakorera abandi rero ikindi naco nuko naho bazi n'abantu bumviriza cyane bumviriza phlegmatique arumviriza aratega ugutwi ni umuntu ari profond par nature arumviriza umundi sivyo ariko le problème nuko atazi kuvuga ntazi kuvuga ivyiwe yumviriza neza abandi akuyamira ivyiwe ntabiserura kuko n'umuntu ashaka yuko byose bimera neza donc il est prêt par nature gutakaza ariko ntazogenda ngo agashira habona ivyo yifuza kugira uzomukuremwo verite ndagusavye umbwire hitamwo nk'ikibazo kiraje ukamubwira ati hitamwo none ibi nivyo mu bantu babiri hitamwo ngo urumva azovugira bose ariko ntuzokumva neza ibyo ashatse kuvuga bisigura yuko hagati yabo habaye nk'ikibazo bazoguma bari superficiel ariko mumenye ko ikibazo cyose umuntu tezo kucicarira abantu b'Imana rero n'abantu batazoje ibwina nk'umwe muri bo agize nk'ingorane y'amahera azoca gipfiramwo donc azogerageza kwikuvura no uyenda azobona ngo ni kwikuvura ariko mu by'ukuri undi ntashaka kumubabaza avuga ati no inge ndabijere birashobora kumuruhisha deja vyanduhishije kuko par nature n'abantu batajera les problèmes n'abantu basupporta ingora n'abantu bari très déstabilisés n'ibibazo umumelancholique ikibazo nta problem acashire hagati les émotions agatangura kuyimvira pa umukerolerique n'umupratique nibisanzwe hewe hari ikibazo boom boom tori nyisho twagiye umusange hinge twumva ingene bimwe umumelancholique ubamba umuflegmatique devant un problème icambera akora arahunga donc ce sont des gens imbere y'ingorane baca bahunga nta rugo rutagira ibibazo bikunda ce qui fait ko ingorane zabo bazozihunga doublement umwe azoja hirya undi aje hirya vy'ukuri bompi araba phlegmatique rero c'est très difficile kuri bo ngo baje ibwina y'ikibazo donc ashobora ingorane y'abana
ashobora kuba ingorane y'amahera ashobora kuba isusi y'ubuzima ubwo ari bwo bwose bizobagora cyane kugaragaza gushyira ahabona ikiri bwina indani ngo bavuge ukuri. icyo uvuze turabonye yuko abaflegmatike ni abantu batinya confrontation sikife yuko baratinya guhangana. rero iyumvire abaflegmatike babiri bose batinya guhangana kuko iyo umuflegmatike ari kumwe n'uwundi wewe hari igihe gitomboka akakivuga si byo ariko ari babiri usanga bose bicaye ku mamine bicaye urumva n'amabomba retardema umunsi umwe azokwe explosa cyangwa implose muri bo aturikire muri bo ariko batigeze basohora ijambo na rimwe urumva kuko mwibuke yuko naho twavuze yuko ari abanyamahoro ntibisigura yuko batababara. hari ibintu bibababaza mu buzima mugabo ni abantu batazi kubipataja. ingorane rero ni abantu aca abyigumizamo kuko ntareke ntabyigumizamo kuko atagira confiance uwundi ariko wewe wibuke yuko ikimugida ikimumotiva ni la recherche y'amahoro. rero kukubwira igisanzwe nawe kimubujije amahoro yumva yuko akreye atmosphere itariyo. nicyo gituma rero ni ukuri ashobora kubwira yuko arembye agira apfe. urumva ashobora kukubwira ingorane ziwe zageze ku kagozi ka nyuma ibara ryaguye. urumva jeno hava mpusa meme très loin. hariho abaflegmatike ndazireka ugasanga umupapa aragwaye cyangwa umumama aragwaye muri iyo phlegmatisme yiwe ndashobora kubwira abo bubakanye ko afite ingorane bikaja kure gushika naho agenda akaja kwa muganga agapfa. yari ingwara ishobora j'en ai vu yari ingwara ishobora kuvugwa naturellement mais parce que ari muri phlegmatique avuga ati no hinge gato banza urindire kuko urumva yamaze kwishiramo ikintu osi n'abantu bari têtu par nature osi ni défaut yabo. urumva yishizemo ikintu aca kigumamwo ntako yatanagisohora ntagihanuza no aca guma muri rero n'abantu umuntu arashobora kuremba agapfa même physiquement apfanye ikintu cyo mu kijiji. rero c'est là où je me dis que c'est ni défi kuri bo yo gusaba imana ngo ibiyugurure ngo ibatabare muri ubwo bintu zabo kuko bariyugara bakanuma ikibazo gihari kuko bari incapable de trouver une solution kuko n'abantu biyumvira. rero yarengewe aca byigumizamo. rero yuko rero atabaza umusanga aratabaza mukorera ikarim dans l'action umumena akora iki nivyo arategwa mu vyiyumvira kuko nabonye na introvert ariko umuflegmatique kugira ntatera ubwoba uwo bubakanye nawe yumvira ari babiri barashobora gupfa bakazarinda bazima batazi ko bari bafise umwe yarafise umuti w'ubundi. cyane ivyo vuze nivyo urumva ya kote irashobora kubaviramwo kote mbi. ni nacyo gituma Bibiliya itubwira ivuga ngo mumukorere amaganya yanyu yose kuko abababara. imana ishimwe cyane. burya abaflegmatike iyo bize gusenga biga kwiyugurura no kubwira imana kandi burya iyo wize kubwira imana hari igihe ikuzanira abantu kuko wibuke muri Yohana aravuga ati ni gute uvuga yuko ukunda imana utabona ariko ntukunde mwene so ubona. donc iyo turashobora kuyapurika novuga iyo principe ku bintu bitandukanye. rero imana izo gushikana niba yatangura kwiga kuyikonfiya ko izo kuzanira abantu by'ukuri babagumya abanga abantu by'ukuri icyo babwiye bakigumye kandi babakonseye beza ibyo babwiye bavyigumizamwo kandi bitababuza amahoro kuko nicyo umuflegmatike atinya. ikindi nokongereza kuko l'une des faiblesses yabo sino kuba têtu c'est-à-dire bumira kuco bamaze kuvuga kuko nabantu batashira habona ivyo ariko ni wawo ndavuga ati je nashize aha mushake mugire gute nibaza nko muri izo défis kuravuga zo gusaba imana c'est aussi une façon yo kurasha prise yo guca bugufi kuko nabantu hatabi bitaboneka bashaka kugira ubwibone bukomeye akagira ubwibone rero bujye mu kugira ube wige guca bugufi ni byiza ko umuntu yikura impuzu aba nu devant l'autre rero n'abantu bazo ba protocolaire entre bwo batazopfa baratanze igicapo cy'ukuri cindani bizobagora kwiyugura ngo bamenye je ndakunda ibindanki ibi kuko ibyo akunda iby'abandi akunda ibyaranje abandi nibaze ko aussi ari défi ikomeye cyane kuri abo bantu ce sont deux personnes mu rugo bashobora kuba très orgueilleux ubwibone bukabica kabisa
ata muntu n'umwe abizi ata muntu n'umwe abiserura hanze ndibuka umuntu yigeze gudushinga intahe aravuga ati Imana yabonye ati urabona ujya muntu urabona ko hanze umenga ni wa grave kabisa c'est vraiment l'image d'un phlegmatique ati yamara naramutumye narashatse naramuhamagaye dans un appel ntiyigeze aza ça fait des années c'était d'ailleurs une trentaine d'années vyaramunaniye extérieurement ce sont des gens parfaits mais qui à l'intérieur bashobora kuba tetu ico rero ikintu kigashobora guhombesha umuryango bikabananira gufata les bonnes décisions kuko n'abantu badafata n'ama décision meza bibagora gufata ingingo nziza zirashe mu rugo gawo ugasanga ivyo bakijije ivyo kubica birabananiye birabishe by'ukuri byari kubakiza birabishe kandi ugasanga n'ama opportunité meza Imana inabazaniye birabananiye kuyajamwo kuko banka le changement banka no kudesida byose bihagararamo icyo nicyo nagira mvuge baranka changement n'abantu urazi urugo rwabo twavuze yuko nubwo abanyamahoro ni n'urugo bazokwibagira abantu kuko umenga baragerageza ibintu byose byo bashira habona bakabikwepa sivyo ariko n'abantu hagati yabo mwibuke ko turiko turavuga combinaison hagati y'aba phlegmatique babiri n'abantu hagati yabo hashobora kubaho frustration kuko umwe arashobora guhanura uwundi urumva mugabo conseil yamuhaye ubundi ntayumviriza kuko kenshi n'abantu bakunda zone de confort yabo n'abantu kenshi ahantu bakora utabahakuje uburihiri ntibashobora kuhava urumva bari dans la routine kandi baripreza muri iyo bararyoherwa kuguma muri iyo naho nyene no kuguma ngaho nyene niyo utabwiye kubagiyagisha ukababwira ibintu vy'amambition ibintu vy'iterambere urumva nta ambition n'ukuri mu buzima ubona bafise cyane aka interview kigeze kunwenza bariko babaza umuntu ati none gwe mu myaka 5 we wibonaye ati ahanyene ati none we nta kintu ugomba gushika ati nta kimwe je ndibiri rupfu urumva donc sabantu bari ambitieux niya kubwiye ambitieux afise yifuza kuzoba ahantu abantu bamuha amahoro urumva niyo ambitieux afise rero skife yuko hagati yabo umwe arashobora gukonseye uwundi ariko ubundi kuko atagomba changement akaca yanka gukurikiza iyo conseil bikaca bituma ubundi abona yuko batateye imbere akaca bafrustre kuko yumva yuko undi atakaciro yamuhaye bikaca bituma hewe noneho ko yanka kubuza amahoro abantu bikaca bituma la prochaine fois yinumira kandi ugasanga mu buzima bwabo umenga ntibariko baratera imbere urabona rya jambo ry'Imana rivuga ngo kuva mu bwiza uja mu bundi nukuri bobo tovuga kuri bo nukuguma mu bwiza uguma mu bundi kuko bobo bumva yuko ubwo bagezemwo niyo somo mu y'ubwiza bumva yuko umenga barahashitse urumva hama ikindi naco n'abantu badashuha ariko mu buzima nubwo badashuha burya nta muntu adakunda compliment nta muntu adakunda yuko hari umuntu amushuhira nta muntu adakunda yuko umuntu amuha compliment mubwire yuko ibintu byagenze neza ibintu yabikoze neza n'abantu rero kenshi usanga ntibiborohera gutanga iyo compliment ntibiborohera arashobora kukivuga mumenga yego kiravuye kure nivyo barazi kuvuga neza twarabivuze kuri ariko n'ibintu bipanze umusanga arashobora kugusohorera indirimbo special irimwe ibitero 10 urumva umukorerike arashobora kukwicazana akakugira discours I have a dream ase yapoje akakubwira ibintu bikomeye byiza akubonako urumva ariko umukorerike arashobora kukubwira ijambo rimwe phlegmatique phlegmatique rero araza akakubwira ijambo rimwe valable sur 100 ans cyane kandi iyo yakubwiye ntiwitege yuko azori gusubiriramwo ejo canke hirya y'ejo urumva donc uko yarivuze nuko nyene c'est comme une vérité scientifique donc ntarondera ntiyisubiramwo bisigura rero ufise umugabo ari phlegmatique afise n'umugore phlegmatique yogira ikibazo ati none gamana uyu muntu ko atambwira je t'aime parce qu'après tout abagore bafise cette particularité yo kuba comblé émotionnellement donc numva twohagarika ngaha Yesu abahezagira cyane nanje numva nohereza nsenga data ndagushimira cyane kuri itemperament waremye washizeho kwisi wayishizeho
mu buryo buri particulier kandi urazi igituma wanayiremye. Mana irafise amadefi, irafise igituma wayiremye, ariko ndakwinginze Mana umuflegmatike wese aze atepye ubunyene ubaye ko arumva izi enseignement ashobora gutabagwa nawe, ashobora kuronka imbaraga zo kuba vrai, zo gusokoroka vy'ukuri, zo kuhagarara muri we, gushira amanga muri wewe, ntatembe aho abandi baja, ariko yakire ya mahoro wowe utanga, ya mahoro utanga naho tuba turi mu ngorane zidasanzwe. Ndagushimira Mana kuko uri Mana y'ubushobozi, ubutunzi washize muri we buze bugaragare, buze buhezagira amahanga, kuko nico gituma wamuremye. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amani. Imana bahezagire rero, mugira umunsi mwiza cyane.